Ikindi Media. Uko twabwiye hano urukino rurabandanya hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe u Burundi bufise ibitsinda bibiri byose ku busa bw'u Rwanda hano urukino ntigoroshe hano hinge turabe kandi twanabamenyesheje ko dufise n'abashitsi biteka hano muri studio hinge turabe rimwe kabiri gatatu Burundi bafata umupira neza cyane hinge turabe Ngando wa Messi kwa Chabarara rimwe kabiri gatatu Cedric Amisi shoot igitsindo kigira gatatu cy'u Burundi hano ibitsindo bitatu by'u Burundi ku busa bw'u Rwanda hinge duhereze mugenzi wacu hano mu rurimi rw'igiswahili nawe ashobore kutubwira uko biriko biragenda hano yewe. Asante sana ndugu yangu na wapenzi wasikilizaji wa mtanange huyu. Naona mtanange huyu kati ya Rwanda na Burundi tayari Burundi ishasawanisha mambo hapa bao 3-0. Haya mchaka twende. Naona Korosi pale namwona amechenga winga maridadi vizuri pale. Acha tuangalie. Ameogota mpira, amepiga shuti pale. Acha tuangalie 1 2 3. Haya twende. Murakoze cyane rwose ibintu ndiko ndabona hano u Rwanda ibitubayeho ye baba we ibitubayeho rwose ntabwo ari bifite bisobanuro hano ye baba w'abanyarwanda hano namarira gusa namarira rwose abarimo barira benda guturika rwose ye baba we impono y'Imana iri ni irya mbere ibi bitubayeho rwose no mukinyi hano Cedric Amisi akoze ibitangaza hano yakobose umupira rwose agendana nawo ateramo ishuti akaga hano ye baba we abanyarwanda namarira rwose hano ibitubayeho ntabyo nasobanura rwose ni inshuro ya mbere ye baba we reka mpereze inshuti umuvandimwe hano waje ava mu gihugu cy'Ubufaransa nawe rwose abashe kutubwira uko birimo biragenda hano ye baba we. Merci beaucoup. Goal! Non. C'est pas le goal. Je vis que l'arbitre va apporter le drapeau. Ça veut dire que c'est l'orgie. Oh, aujourd'hui c'est très dangereuse, malheureuse, amoureuse. C'est le football que jouait le ballon avec le joueuse. Ok. Nahimana, Jonathan commence à numéro 2. Numéro 2 apporté à numéro 4. 4 dégagé à numéro 8. Numéro 8 apporté, sanctionné, mentionné, dégagé. Non, apporté. Non, il a fait mal pour lui. Il a coupé vraiment avec leurs pattes douces. Oh, aujourd'hui c'est très dangereux vraiment. Nous sommes ici avec les autres voisins comme les Indiens, même les Arabes. J'ai vu que les Arabes continuent pour vous visiter vous-même. يا مرحبا بكم والله ليس في قولي لا لماذا يا من سليمان هذه في شق في مقول يا الله مرحبا بكم ساوية هيا القروس شبلالة القروس شبلالة يا لماذا شبلالة غطوي باسي لماذا شبلالة ساوية نعم البابا شوت في جول والله ليس في جولي وفي بوتو جو في بوتو جو نعم سعوية مرحبا بكم يا أخي القروس كفر لا الناسفة ليس نعم أنا هنا في اللغة العربية حمسية وسعوية لا مشكلة والله الحمد لله لا هذه رواندا الماء برد وسلامة والله رواندا 3 جولية نعم شكرية هذه بربرية جدعنية في عندية تفضل المشكور أستاذ हो फेंका सा नहीं हारमा का सा नहीं तुर किसी नहीं अंदर में किसी को कार का आसना करा नहीं और वैसे नहीं कुछ होता है हारमा का सा करा है सेड्रिक अमी है अंदर में कैसे खोर में से हमको से नहीं कोई किसी खारा नहीं चकोरी कैसे करना है जन्म और खास अंदर में किसी को पार क्या नहीं तुर किसी नहीं फोरी पीसी का नहीं कोर खास ओ किसी का है
Anaingiza kori kisima he nehi Janambazgari kisi kara kana he kori kisi kar ka he omr kisi ko pher kisi na he thori me kere kasa Burundi kar kasa he Burundi wa Rwanda kere kana he अंदर में कैसे को है नहीं कुछ होता है kori kisi na he. murakoze cyane bagenzi mwavuye mu bihugu bitandukanye urukino hano rero rurabandanya ariko ruriko rurasozerwa hano iminota yamaze kongerwa hano aho twababwiye yuko ujya musore Cedric Hamisi yagitabiyemwo kabisa mama we u Rwanda hano byanse kabisa ubwanwa bwafutse umunwa hano bwafutse umunwa kabisa mana y'u Rwanda we abasenga musengera u Rwanda kuko uno munsi ntivyabworoheye kabisa bwabaye ivyasame kabisa basamye mu kibuga barasama abarundi barabasamura kabisa yewe urukino rurarangiye hano urukino rurarangiye ku bitsindo bitatu by'Uburundi ku busa bw'u Rwanda hano abanyarwanda n'amarira gusa we yewe amarira gusa urukino rero rwamaze kurangira hano rwamaze kurangira kabisa rwaheze nkuko nabibabwiye rero rukino rwamaze kurangira hano ku bitsindo bitatu by'Uburundi ku busa bw'u Rwanda no kuvuga rero mu kanya turaza kuba dufise uwundi mutumire witeka ariko araza mu kanya arashika muri studio hano kugira ngo nawe nyene tumubaze utubazo tumwe twingene yumvirije runo rukino kuko yadutelefone atubwira yuko yariko ararukurikirana ku radio. Reka rero dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma babe baratumiriye amate gatoyi kugira ngo tumanze duherekeze abashitsi baje bavuye mu bihugu bitandukanye tumanze tubarenze studio tuce twakira mu kanya umushitsi. Murakoze. Ndasubiye kubaha mwiriwe nkuko twari twabibabwiye mu kanya gaheze twabamenyesheje yuko dufise umutumire witeka. Uwo mutumire rero yamaze gushika hano muri studio twagomba tumusabe kugira ngo abidondore mufaso mwidondore abariko baratwumviriza n'abariko baraturaba hano mwongere munabaramutse. Murakoze shaho nokuri murakoze kumpa ikaze ndabaramukije bose shaho amaho. Mufasoni mwasita hano muri studio twagira tubabaze mbega akabazo ka mbere mwoba mwumvirije urukino rwahuje u Rwanda n'u Burundi? Yo narukurikiranye Bikira Mariya mawe narukurikiranye shaho gwari kuncika gashaho n'ukuntu twababurugutuye gashaho n'ukuri narukurikiranye by'ukuri pe. Ego mufasoni musanzwe muba hafi y'ino radio nico gituma mwabangutse kuza none ndababaze akandi kabazo ko muvuze ko mwumvirije urukino kuri ino radio mwagumvise gute intsinzi mwayakiriye gute akuba rutangaje mwagumvise gute? Nguko nagwakiye gasha mpereye kubamenyesha makuru babashitsi wari ufise shaho yo banyoheye gashaho hariho uwavuye mu Buhinde yavuze ngo kuri kutanta ngutera hehe yo we Bikira Mariya mawe hanyuma uko nagwakiye shaho naryohewe yo naziye numva ngo Cedric Hamisi warawutwaye shaho warabacese wateye igori ngo mukama ngo ririnjiye Bikira Mariya mawe yo ntibadukoroge shaho twababurugutuye mukama twabatsinze ntibadukoroge. Ikindi Media.